Aya makuru yose uyumvirize neza ngo none ndabankire. Ubwo Reveriyende Kuriyo yashuraga ku bepiskopi Gatolika bavuga ko mu ntara ya Burunga hiyandikishije abarenga 100 bashaka kwinjira muri CNDD-FDD. Reveriyende Kuriyo arababaza ngo none ndabankire, ngo mbega bo hamwe abapantekote bose boja muri Katolike ntibo bakira? Ngo reka jewe nta kibazo ndabibonamwo, itangazo ni ryiza kandi CNDD-FDD yagwaniye kwishira no kwizana harimwo no kuvuga ibitagenda neza mu gihugu. Reveriyende Kuriyo akaba yavuze ko urugamba ariho ari rutagatifu kandi ko ategerezwa kubishira mu ngiro. Akaba rero yatangaje n'amajambo n'ubundi yo gutera abantu ubwoba. Muri aya makuru nivyo muraza gukurikira. Banywanyi bacu mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho kuri imbonesha kuri ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'ayandi makuru agezweho muri uyu mugoroba. Ibintu ntivyoroshe hagati ya Reveriyende Kuriyo hamwe n'aba basenyeri Katolika baherutse gusohora itangazo mu gihugu c'u Burundi biyamiriza intwaro y'umugambwe umwe, aho kandi banagarutse ku bibazo bihanze abene gihugu birimo ivy'ubukene, birimo vy'umutekano hamwe n'ivya politike. Muri aya makuru rero tugiye kubagezaho vyinshi bigiye bitandukanye. Mu vyo Reveriyende Kuriyo umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yoba yishuye mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru mu ntara ya Ngozi, aho yagarutse ku ngingo zigiye zitandukanye nk'uko muvyumvirije n'iyo ngingo y'ivyo yatangaje ku itangazo ryasohowe n'abepiskopi Gatolika mu minsi iheze, tukaza kubibagezaho ku buryo burambuye. Mumenye rero ico yavyishuye ko abibajijwe ko n'abamenyesha makuru hamwe n'abanditsi. Yatangaje kandi ingingo ko hagiye kujaho itegeko rigenga ikoreshwa rya telefone ngendanwa ku kazi mu Burundi bwose. Umukuru w'igihugu rero nawe akavuga ko impinduka zose zitangurira ku guhinduka ko bajejwe guhindura ibintu, ngo tout changement commence par le changement des acteurs du changement. Ivyo navyo tukaza kubigarukako, ariko kandi tukaza kubagezaho ivyagiye bitangazwa na Reveriyende Kuriyo vyose kubijanye n'uburaro bugiye gusubizwaho mu mashure, ariko kandi akaba yagarutse ku gisata c'ingenzi. Reveriyende Kuriyo rero akaba yagiranye ico kiganiro n'abamenyesha makuru inyuma y'inama yahuze indongozi za CNDD-FDD. Umuriro watse, ariko kandi Reveriyende Kuriyo akaba yatangaje amajambo agaragaza ko ashigikiye abepiskopi Gatolika, ariko kandi mu majambo yoba yashikirijemwo mukaza kumvirizamwo ibintu bitangaje cane. Muri aya makuru nivyo tugiye kwibandako. Vyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonako, ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Kuri uyu munsi Reveriyende Kuriyo duhejeje kubibabwira, umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yoba yishuye ku bibazo vy'abamenyesha makuru hamwe n'abanditsi. Kuri rya tangazo y'abasenyeri Katolika b'i Burundi baherutse gusohora, Reveriyende Kuriyo agira ati kwidegemvya mu vya gushikiriza ivyumviro no kudoma urutoke ku bitagenda neza biri mu vyo twagwaniye kandi nabo baremwo. Ubwo yavugaga abepiskopi basohoye itangazo mu minsi iheze. Itangazo rero ngo ryashikirizwe n'inama y'abungere b'ishengero Katolika nta kibi ryaremwo. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru, umunyamabanga w'uyo mugambwe Reveriyende Kuriyo yagize ati jewe babisomye ndi muri Amerika, ncasaba ikopi ngo nsome ndabe nsanga ni ryiza, nta kintu kibi nabonyemwo. Bavuze ngo dushaka kugira umugambwe umwe, jewe abarundi bose boza muri CNDD-FDD nonezerwa, nta kibazo na kimwe vyontera. Mu ntara ya Burunga hiyandikishije abarenga 100 bashaka kwinjira muri CNDD-FDD, none ndabankire, mbega bobo hamwe abapantekote bose boja muri Katolike ntibo bakira? Reka jewe nta kibazo ndabibonamwo, itangazo ni ryiza kandi CNDD-FDD yagwaniye ukwishira no kwizana harimwo no kuvuga ibitagenda neza mu gihugu. Umunyabanga mukuru wa CNDD-FDD agasigura ko abantu bemerewe gushikiriza ivyumviro vyabo ko babibona kandi ko atakibazo na kimwe kirimwo. Abantu
rero bakurikiye amajambo ya Reverien Ndikuriyo yoba yashikirije ku vyatangajwe n'abepiskopi Katolika, bisa naho rero Reverien Ndikuriyo n'ubundi yashize umugambwe CNDD-FDD imbere, ahubwo mu nyuma akaba atanagarutse no ku mpanuro zatanzwe muri iryo tangazo ry'abepiskopi Katolika no mu nyigisho batanze, aho rero abenshi bashigikiye abepiskopi Katolika banenze ko mu Burundi hari intwaro yihagiwe n'umugambwe umwe. Mu bindi rero vyapfundikiye mu nama y'urwego rukuru rw'umugambwe CNDD-FDD, Reverien Ndikuriyo nk'uko yabitangaje imbere y'abamenyesha makuru, yavuze ko mu gihugu cose c'u Burundi hagiye kuja itegeko rigenga ikoreshwa rya telefone ngendanwa ku kazi. Reverien Ndikuriyo rero yavuze ko hari abantu baja ku kazi bakigumira ku telefone ntibakora akazi, kandi ngo abo nyene nibo usanga bavuza urwamo ko bahembwa umushahara muto mu gihe badakora. Umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yavuze ko yigize kuza iciyumviro c'uko hoduzwa mu mega kugira basi babone ko kuguma bafyondagura telefoni bibahomvye, ariko ngo baca basanga hari abazikoresha mu kwisomamwo boba baguye mu mporero. Rero ngo iryo tegeko ryo rizoshira ku murongo bene abo bantu. Yatanze akarorero k'ibindi bihugu nk'ivya Buraya kizira ko unakoresha telefone ngendanwa ari ku kazi, kandi ngo ivyo no mu bisata vy'abigenga birabaraba. Mukuru w'igihugu wewe rero ageze kuri ivyo vyose no mu kiganiro yatanze mu nama y'indongozi za CNDD-FDD yagize ati tout changement commence par le changement des acteurs du changement. Impinduka zose zitangurira ku guhinduka kw'abajejwe guhindura ibintu. Umugambwe CNDD-FDD rero kuri uyu munsi wasuzera inama ya komite nkuru y'uwo mugambwe yabaye mu minsi ibiri ariko Mutumbabuye wa komine Mwumba mu ntara ya Ngozi. Iyo nama yari yagarutse ahanini ku gukangurira aba CNDD-FDD bagoyagoya ku kivi, bibaza ko bashitse bahindura ivyumviro vy'uko bokora kugira iterambere rishware mu mice yose y'igihugu. Aho Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'igihugu w'umugambwe CNDD-FDD yagize ati twama tubivuga ko ivyo gushirira mu majambo gusa bikwiye guhagarara. Turi mu rugendo ruhambaye, urugamba rutagatifu rwo guhindura igihugu cacu duhereye mu guteza imbere ubuzima bw'abenegihugu. Duhinduke kugira ngo duhindure ibintu. Guhinduka mvuga hanini ni mu vyiyumviro n'ingene dukora ibintu. Ngo abagikwega amaguru mu bikorwa bajejwe nta kibanza bagifise muri iki gihe, ngo hageze aho kubataramura hakaremwa umurundi mushasha. Na Perezida Varisito Ndayishimiye asanzwe ari nawe arongoye komite nkuru y'uwo mugambwe ntiyamugiye kure, ariko we yishimikije cane intunganye imbonakazoza y'u Burundi ya 2040 gushika muri 2060. Yagize ati imbonakazoza twabashikirije ni nk'urupapuro rw'inzira igana ryahangiro umugambwe CNDD-FDD yiha yo gushikana Burundi ku gihugu cifashe, igihugu cigaba kikigaburira. Tubwizanye ukuri, iyi mbonakazoza y'igihugu cacu ntishobora kuzoja mu ngiro twebwe abayicira mu ngiro tutabanje guhinduka ngo tuyigire iyacu hanyuma tuyumvishe abo tujejwe. Mukuru w'igihugu rero akaba yaboneyeho kumenyesha abagomyabanga ko iyo mbonakazoza itakorotse iva mw'ijuru, ahubwo ikomoka ku ruririmbo karangamutima rw'umugambwe wabo rubwira ruti Barundi bose batunganiwe bishira kandi bakizana mu gihugu cabo, batunga kandi bagatunganirwa mu vyabo no mu babo. Bindi ngingo rero yatangajwe nuko uburaro bugiye gusubizwa mu mashure. Uburaro mu mashure yisumbuye bugiye gusubizwa mu ntumbero yo gukomeza indero y'urwaruka n'uburaro bwa kaminuza butunganywe gushasha. Bikaba vyashikirijwe na Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD muri ico kiganiro. Igisata c'ingenzi rero naco akaba yakivuzeho, aho yatangaje ko kigiye guhabwa agaciro gusumba citabweho hakomezwa isuku hamwe no gushira ku buhinga bwa none vy'ico gisata mu Burundi. Bavu y'ivyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD akaba yasavye ko abanyamitahe boshigikira ico gisata kugira ngo igihugu gitere imbere. Hari mu kiganiro n'abamenyesha makuru yagize kuri uyu wa gatatu. Yandi makuru tuvuye kuri ico kiganiro ca Reverien Ndikuriyo hamwe n'abamenyesha makuru mu ntara ya Gitega muri komine Giheta, hari umurwi w'abanyagihugu batakambiranye n'icubahiro umukuru w'igihugu kubafasha kugira hubahiraniye amafaranga bishure kuko adakorwako. Abaheraniriye ni Dusabe Wilbert yakwirikirana imirima n'ubworozi vy'umukuru w'igihugu. Kubatamuzi Dusabe Wilbert ni imvukira yo muri komine Giheta, akaba n'umuhinga mu vy'indimo
n'ubworozi vya kijambere, niwe akurikirana indimo n'ubworozi vya nyenicubahiro mukuru w'igihugu. Wilibert kandi niwe mwumvise umukuru w'igihugu yavuze ko bagira bakora n'ivyo korora insazi. Makuru rero King Umurundi yatangaje ko yatohoje nuko Dusabe Wilibert aheraniye abanyagihugu amafaranga arenga gati miliyoni 150. Amafaranga rero yabaheraniye ku rwego rudasanzwe yabagurira ivyo bimbuye kw'ideni harimwo isoya, ibiharage, ibigori, amasaka. Mu kubitwara rero yabizeza kubariha vuba cane mu kwegeranya ivyo bidandazwa vyabo banyagihugu ari uguhera mu kwezi kwa gatanu gushika mu kwezi kwa 12 mu mwaka uheze wa 2023. Wilibert yabwira abo banyagihugu ko mu kiringo c'imisi 2 hazoba barishe ya mafaranga yabo ariko bararindiriye kurihwa ya mafaranga barabura. Abanyagihugu rero bamaze kubona ko bitanguye kujamwo amahinyu baramwishuje amafaranga yabo. Nyuma ya minsi 2 hacaguma bizeza ko bo kwihangana vuba agiye kubishura kubera kumwizera n'icubahiro fise muri ako karere. Abanyagihugu bararindiriye ariko rero vyateye biba nabi batangura kwihebura. Mu ntango z'uyu mwaka 2024 abanyagihugu rero baciye batangura kumwishuza bashimitse amafaranga yabo. Dusabe Wilibert nawe yaciye atangura kwihagarara akababwira ko ashatse yo yabaherana burundu kandi ko ataho bo kwitwara. Rero ari benegihugu rero babona ko bambutwa. Abo banyagihugu rero baciye bitura ubucamanza ariko aho bagiye hose babwira gusubira inyuma n'inyishu zitabahumuriza. Urya Wilibert ntakorwa ko ntimudukwegere. N'abatwaye muri iyo komine rero barabizi ariko ntaco bahinduye kuko bose baratinya Dusabe Wilibert. Mu gahinda kenshi abanyagihugu batakambira nyenicubahiro mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kubafasha kugira Dusabe Wilibert abariha ayo mafaranga. Nimwe rero bamuhaye ivyo bidandazwa vyabo biteze ko bizobateza imbere mu miryango yabo. Naha duhereje aya makuru twari twabateguriye muri uyu mwanya. Mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'aya makuru tugenda tubategurira mu bihe bigiye bitandukanye. Tubakengurukire cane rero ko twabanye ntimuzocikwe. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Imana ibahezagire.